Zivan mujimu kunda Zivan ya timurakundanye tange nagatwiko none nagatwiko gute twebwe turigera tubabwira ko dukundana niyo mpamvu turi kukubaza ya twebwe turigera tuza tuvuga kuri video ngo uyunye bon ego twarakoze ijya abantu bavuga ko nta mugabo nzoronka umugani twigeze tuvuga ngo turakundanye ngo ni umugabo wanje cyangwa ni umusheri wanje ntabwo twavutse ibyo nabyo waho rero nari nkeneye kumenya iyo response kuko ni ikintu umva ni ikintu cyatangaza benshi biba biyumvira ko mwaba muri en couple igaragose ntari ishuri kibazo mu bisenera jewe rero reka ndababwiza ukuri urumva jewe n'ukuri to be honest ibyo mutipe mugani ntimutwenge mwe murumviriza we listen we don't judge we don't judge yes, we don't judge ibyo mutipe twarahuye duhujwe no gukora akazi hanyuma tuza nyine kwiyumvanamo buke buke bwabo habura umuntu n'umwe abwira uwundi ko amukunda mwosa nk'ari umusheri wiwe ngaho kuri live ndiko ndavuga ibintu hanyuma tuvuga tuti rero basi reka tuze turikorera udu content basi duhura twese duhuje vibe n'amajambo nyine atabaho adashobotse duhuriye kuri video imwe hagasha ya kabiri hagasha twibandaniza uko nyine mugabo duraraba dusanga ibintu by'amapenzi nibyo kunda kubera ko nyine biragoye umwe yari afise umusheri wiwe undi afise umusheri wiwe turavuga none basi dupfume tuba ababesto ntibikunda ababesto baza baricomora kimya bakora utuntu mugabo rero turavuga tuti kugira turinde imitima iri hafi yacu n'imitima yacu turabaja amatungo vraiment nankakubesha nukuri kuri manager namukunze kandi nawe yari yankunze ari amabanga mvuze nta wundi muntu ayazi ndavugiye aha gusa nyine twasanze bitokunda ko dukundana ndavuga tuti turikorera basi du content jewe hageze ko nsohora indirimbo ndavuga umujire ujya mujire turahuza reka basaba ariyo nzokoresha muri video yanje acara vyemera histoire rero ya Mwajuma ibimeze uko aho to be honest nuko nyene simbeshe ujya mwigeme wacu n'umukinyi w'amafilme akongera akaba influencers atazwi cyane muga asanzwe afise ibikorwa by'iwakora abantu biwe community mukurikirana izi yarakoze ikintu cyo gutegura terrain kugira ngo filme wisohoke ubu filme yiwe iri hanze yasohotse murashobora kuja kuri YouTube kuyikurikirana azoduga canke araza kuduga reka tumwitege ariko narabonye ibintu byabaye nujya mwigeme wacu byagaragaye ko habaye buzz ivuga ko yarongowe n'umuntu amuruta imyaka donc umuntu w'imyaka 62 nawe afise 20 byaravuzwe ko cane ku rugezo rwo hejuru muga je nkibitora nkibibona naciye mvuga ati no aho kuko bimeze reka ndondera makuru ariko kandi nzomuzane ndamutumire kugira ngo wenyine ashoboye kubabwira connection zamugoye
ariko umwanya n'umwanya connection nizamera neza ndazi araza kuza ariko tugira tukivugiye ko kuri ico kintu naciye mvuga ati kuri kino kintu twihe akarorero namba kwa rukuri tukaba twagize bush ingana kurya tukavuga kurya mugiye ko barukuri urumva nivyo naciye mvuga ati reka ndamutumire Beni ntumire Jinera ko Jina n'umugenzi wiwe na wene Atabanjira ukiraho nyene sinda shira koko nanje nakundaye n'abashuga daddy Kaina Jinera ubwiwe nakundaye n'abashuga daddy murumva ko avyivugiye ya vrai canke ni blague Jesse si buzz ni vya vrai vyarabaye okay fine ya rero dushaka twumve mu gihe iyo bari relation irinzi ba ari ya vrai ari vrai relation nyene iraha yo bivuga ku ikisero n'amakomantere yavuzwe baravuze ibintu cy'ijira mana yanje okay nyene vyo ari ngaha ariko je kuganje ijya buzz yakoze kuri kote ya industry surtout iwacu muri East Africa ntacu bitwaye kuko hari n'abakora ibirenze bijya vyibuwe n'ukuri hari abakora ibirenze bijya mu Burundi wacu oya yabaye ahubwo ntibipasa nk'ibijya byari byafashe bijya afite hari abandi babikora ntibifate muga we yarabikoze birafata n'ukuri naje ubwanje nkimutumira ikiganiro nkimutumira yatinda gukeneye nari muri je numva ko ari ivyo kabisa nari nkifisa amadida nari kunumva kumenga ibice binini nivyo donc igyanuze yayiwe yarayikoze neza kuri kote ya industry y'u Burundi ko mu Burundi biragoye ko ushobora kuba umunyempano ngo ukore ngo bakumenye atakintu wakoze cyo tuma bakumenya kandi mu buryo buri negative birihuta aha no kubwira abaririmbyi njewe nzi bamenyekanye Jenga ndakubaza ikibazo cyo ahubwo cuma mani gani why mwumva ntamenya mfise why mwumva yuko ikintu ki negative scandal nk'ico why in general scandal iri negative mwumva ko ariyo ba boosting ndashaka gutahura concept dufise yo kumva yuko kugira ngo je menyekane I have ko ikintu kibi kiri bizarre ndagikreye kitarico hama ngo kizuma why ico numenya ni success Next question. kambwira reka ndakikwishure je nkurikije ku muziki wo i Burundi nibabona ibintu vyiza babona bibi vy'umuntu ni navyo bavuga nico gituma umuntu mu artiste nkawe nyakuririmbye ni wapfa aba journaliste bose muzinanye bazokuvuga kandi ubu batakuvuga nk'ubu twarinda aho muri Amerika bikamenyekana boza kubitangaza bagatanga kubibwirana donc inkuru mbi irihuta cyane mu Burundi gusumba inkuru nziza sinzi kuvyumva bivuze ngo amaskandara arihuta cyane rero wewe ku ruhande gwiwe jewe nk'umuntu mu artiste kandi nabikoze nkakora turirimbo twiza mugani dupase ndabitahura gukora ikintu nkakijya ubunye gihugu kiba kimuzi nivyo bizotwara umwanya muremure kujina open your microphone I'm here gira ico uvuze rero as artist nk'umu content creator nk'umukinyi w'amafilme kandi uri vyose je ico novuga Beni ivyo yavuze birumvikana mugabo rero hari ikintu wavuze nk'umuvyeyi ntiwishize mu kibanza ca twebwe tubikora hari ababikora kugira bamenyekane hari n'ababikora kugira baronke amafaranga wasiguye nyene ibintu vyinshi kuri Nera niba yoba yarabikoze ntihagire ikintu bimwinjiriza vyo bibabaje ego nivyo vyo bibabaje mugabo je nk'umugenzi wiwe kandi ushobora kubana je ntibyantangaje kubera ko nari ndabizi kuva kera nari ndabizi yuko ariko arategura film ntibyantangaje mugabo je nanje baransanga inbox bakabimbaza kandi narabibemerera nivyo vya serie nivyo ego nivyo bapfume bazobikura handi mugabo ntibabikure kuri jewe so rero kubera ko jewe n'abanzi icazobikuramo franchement je nkakubesha hari abantu batari bamuzi kandi ntituba dukeneye ko abantu batumenya neza abantu batumenyere ku bikorwa by'iwacu
ntibari bamuzi abantu benshi mugabo baramumenye uno musi haraje abandi ba followers bamufollowinga kuri TikTok kubera bijya bintu haraje abantu barondera numero yiwe bamwandikira bagira iki ivyo onye ego irevre bishobora kukuzanira image nziza bon plutôt image mbi mugabo banza mwiyumvire mbega iyo image nziza dukorere image nziza kugira jewe ndiko mvuga ivyo ntahura ku gatwe kiwanje je nzokora ibintu uko ndavyumva mu gihe ntazoba ninjiriye muri politike cyangwa atari umuntu nzoba nadutse ngo ndatutse canke ndarengereye mu gihe ari jewe nyene ibintu byose bize biraba ku gatwe kiwanje nta muvyeyi wanje ndakuze ndafise imyaka yo gufungwa nanje ndafise ivyo nkora abantu bakaza bakabitera amabuye ngo ntiwarezwe ntande rugira nta bavyeyi ufise mugabo ntikibuza ko nejo nkora ibindi bagasubira kandi bakaza bagatuka bakambika ibara titurahojeje umuryango wabuze ejo mu gitondo nkakora ibindi bakaza bakabiraba kandi uko babiraba ama views yabo n'ama like yabo n'ama gem yabo arampemba amahera urumva nukuvuga ko hari ibintu dukora bidasigura ngo nukwera ngo tudashaka image nziza ahubwo hari abajene bamwe twariyumve no dusanga iyo image nziza twitware itwungukiri je ndiko mvuga uko ndavyumva kuri parti wanje nivyo nyene nariko ndavuga urabona abo bantu baza kugira ama commentaire nkayo hari igihe ukora ibintu kandi vraiment iyo umaze kuba kwiyi mihanda nkuko abanyarwanda babivuga ntubukeneye ngo commentaire nziza je muhiri wacu bari yakiri muhiri wacu barabarungikira ama video yanje mama wanje papa wanje ngumva wowe bari kuravuga ngo hari abandi bavuga ngo ivyo dukora twebwe ngo abaje no kumara zose ngo biza gutukwa ngo abavyeyi bacu ngo iki barabizi ko ari ivyo dukora barabizi baraturetse ahubwo baradusupportinga nabo barabipartage no kubandi mugabo nanje navuze ni muri cagihe bikugirira inyungu atari vya bindi bikuzanira izina ego irevra ashobora kuba kizina mugabo iryo zina uryubake ejo rizokugaburire gukora buzz rero je kuri jewe ahubwo yaba bikundana ukora n'amabuzz yose y'ubusazi bwa mbere abaho kwera kuri jewe nabonye ico kintu ca mbere gifata arico kintu ca mbere gituma bakumenya kandi umuntu amaze kukumenya nabi niba hari abamubonye kwiga kuri televiziyo imwe bamubonye ku yindi televiziyo baragiye baramura kugira bumvirize kandi byasubira kuvuga none nuko bari bamukunda bagiye kwira kugira basubire baronke kandi ayandi makuru uko babiraba kwanza niko bamumenya do plus kuko je sishobora kuza nkavuga ngo urumva ngo jewe ntwara abagabo babandi ndavuga ati ntwara abagabo babandi mugabo ndi n'umuririmbyi ndaririmba ndase umuziki mushasha genda mura sivyo bagaca baze ntande rugira nawe niwaja mu rugo baze gutwara abagabo uzobibona agashaja kuri YouTube agacaraba indirimbo yanje ntibiba biheze agashaza aramfollowinga ahantu hose kugira azarabona amakuru mabi yanje nanje ngashanza ndamuha yandi ma content n'andi ma buzz atabaho rero parfois biba bikenewe ko dukora ibintu by'ubusazi tutitayeho kuvuga ngo urumva ngo iyi culture yo ngaho iwacu mu Burundi ngo bavyakira gute ngo baratuvuga nabi ngo baradutuka ngo baragira iki jewe ahubwo no bahanura ko ikintu gifata nukora ikintu ciza canke ngo bakuvuge neza canke ngo bakuvuge nabi kora ikintu ewana uraza ukoze buzz naho imbi kugira abantu bakuvuge nabi igatera swata uyofumi bambi mugabo ewana igafatisha ahantu hose rero jewe ndamushigikiye nera ahubwo numva n'uwundi munsi courage nera usubire ukora indi buzz je ndagushigikiye gose ndi nyuma yawe ukore n'indi bon ivyo gukora impuzu nivyo ntokora nyene bijya hama ndabaramukije mwese kuri no live twese turabarundi daboro buri gihe umuntu wese aba afise target mu kintu iyo aje mu kintu afise target kanaka muri music abantu bagira target zitandukanye hari umuntu aza muri music yishakira izina hari undi muntu aza muri music akavuga ati je nkeneye amafaranga
turaza abantu ngaha mu gisagara ca Bujumbura benshi baba artiste b'abaririmbyi nta bikorwa bafise ariko twama twababonye mu mashow twama twababonye mu bikorwa bisigura ko baba ariko barinjiza iki amafaranga. Rero bino bintu vy'amabeze sometime hari igihe ushobora kubikora mu artiste mu coming soon ugasanga hari ikintu wiciye canke hari ikintu kijiji. Beze ntago ari mbi. Ino beze yanera muri ko muragira ico mubivuga ko je sinigeze ngira ico ndabivuga ko cyane sinigeze ndanayiposta. Twako je n'umuntu ntakunda kwita mu bintu kuko ino beze uyitayemo ushobora no kuyonona umuntu yayiteguriye ukayonona. Muri abari abantu bose bariko barayipostinga hari abariko bakora amakosa n'abariko bakora vyiza kubera ko ari beze n'ibintu biba vyateguwe. Bisigura ko n'umuntu akora interview abariko arakora interview y'iki abari cinema n'abari kiganiro. Bimeze gute rero? Nivyo vyabaye kuri Franike ino beze numva ngo yaragiye arafirma ahantu bita umupapa ngo ari umuzamu n'umutwara akwitwa n'abazamu baramuhonda baramukubita urumva akwitwa n'abakarani iki urumva. Hari ibintu rero tutakwiye kwitamwe kubera ko tutaba tuzi target y'umuntu. So nerashobora kuba avuga ati mbo nkeneye izina nawe ariko inyuma ndashobora gucreating ibinzanira amafaranga. Beze kwisi yose irakenewe kubera ko umuntu kugira yumve ko ari free ariko sometime hari gihe beze ishobora kwicira umuntu cyane ikamukiza. Iyo ubonye beze y'umuntu yihorere ntuyiposte aha kuri live ni bo kubiganira ariko uyitayemo kayikora ngo biri abavuze ngo sivyo kandi na beze iratwara amafaranga kubera ko umuntu ugira ategure beze ashiramo inoti nta kujya kwa sinema kubera ko ni ibintu bikinwa. Beze baranayandika kuko ndibuka je kera nkiyikina no kubafumu je naragiye ari beze ndaza n'umupfumu araroga urumva. So rero muri ico gihe rero hariho umuntu aza mu muzika akavuga ati beze zirashobora kumfasha. Umuririmbyi Alvin nta utamuzi Alvin yafashijwe na beze cyane bivanye n'ibintu yagiye arakora kandi byaramuhiriye nakujya akunda gushira muri comedy iki niki ariko ku rundi ruhande hari gihe beze zica hari gihe zikiza n'igihe zica. Turafise abantu benshi bagiye barakora amabeze cyane ku buryo nubwo bakora ibintu biri sere bavuga ati izo ni beze ntiyigera baseri. So muri ico gihe rero beze irakiza ahandi ugasanga ntikiza kandi beze kwisi yose irabaho pe irabaho. Kandi ikindi kintu dukwiye gutahura twebwe aba artiste bonga kadufate aba youtubere abamenyesha makuru iki ntidukwiye kubaho menga dushaka kuba nk'abasani aba star kuko ndamaze kubona abantu usanga dukora nk'umwuga w'iwacu usanga umenga dushaka kwigira umenga turarengeye abasani ahubwo dukwiye kuba nk'uwundi muntu wari we wese asanzwe muri quartier ahubwo bari dukoresha ibiganiro akaba ari bo baba aba star baciye kuri platform zacu. Rero kuri Jinera biriya yakoze bishobora kuba byaramufashije kuko Jinera kiriya gihe ntibisigura ko yamenyekanye ngo niko biriya yavuze kuri TikTok deje bari bamaze kumumenya. TikTok yari yayidugije ariko iriya beze yazanye nawo akavuga ati mugasi nibaza ko Jinera abashuga daddy nubwo yavuze ati ngo ariko sindamwinjira arambabarira sinibaza ko abo bashuga daddy yoba ari vya serie urumva uko biri kose. Rero tuze turaraba ivyo umuntu akoze tuzomwegere tumubaze ati mbega ivyo bintu wakoze ushaka bigukize guce cyangwa ushaka bimere guce no munyuma tumubaze ati byaragukijije cyangwa ntibyagukijije. Rero abantu bitwa ko ari aba upcoming cyane iyo bateguye nk'ikintu bazoze baragitegura biyumviye ntibaze bikiriya kariyeri yabo bateguye ko ejo bazoba kubera ko ushobora kwiki ikintu mu mwanya muto cyane kandi ari ikintu wakwimvira ko kizogera kure cyane. Nibaza ko atabindi birebere no vuga gisigaye dushigikirane dukundane zino TikTok zaje hageze dushigikira aba artiste buri muntu wese asoye ikintu tubone na challenge. Hari abantu nabwiye bakora ama challenge ngaha bakunda gukora baza ngaha muri live ya Dive nimba bahari nasabiye challenge aba artiste ati washobora gukora challenge agakora izindi mugabo challenge namusavye mu Burundi mugenzi wabo ntayo bakoze ariko ivyo naco nta birasanzwe. Rero twebwe turi ngaha muri TikTok abarundi cyane cyane ndabona ko ari abarundi benshi bakunda TikTok burya twebwe umuziki wacu twogeza kure cyane. Muri Uganda barateye imbere kure cyane muri TikTok Tanzania Kenya no mu Rwanda sinzi ko muri araba indirimbo z'aba artiste bo mu Rwanda
Ega dufate kuri ya Kevin Kade iheruka gusohoka for example. Ugiye kurabare challenge usanga ari ama challenge menshi kandi meza cyane. Ariko ugiye ku Murundi ugasanga nta challenge zihari. Rero mwebwe aba TikTokers n'aba TikTokere muri hano. Mwebwe murashobora gutuma umuziki ugera kure cyane w'abarundi. Kure hashoboka. Murakoze ku mwanya bahezagire cyane. Mugende gukora subscribe kuri channel ya Jinela. Ikindi murabe indirimbo yiwe nshasha yitwa Taken yasohotse 18 iyo ndirimbo irabuinta iratesa irakaze jewe yansubije mu rukundo naravuyemo nasuye mu rukundo kabisa. Ikindi mugende mukurikirane filme ya Nela yasohotse nshasha ubundi bwayire rimwe Tatiana bandaye. Umva rero Jine ndakubwiye jewe kuri ivyo bintu bariko baravuga vy'amabuzz je te rejoins un peu kuvyo bariko baravuga yuko amabuzz ça peut payer urumva kandi la plupart du temps iyo uzi kuyigera neza ça paye urumva ahantu ndiko ndarejoindre Stella naho ni ku hantu urumva ikintu cose quand c'est trop ça devient mauvais urumva umaze kuguma wanshena tout le temps ukaguma wanshena ama bad buzz après même si ta famille comprend yuko c'est juste ama buzz même si entourage yawe igukomprena bakavuga ati Gina turamuzi neza on connaît la vraie Gina ujya kuri social media siwe twebwe tuzi même si babitahura hari abandi bantu babandi nyene muvuga ngo ntimuzi ngo abo ntabonzi nkacu bamariye tu ngo je m'en fous y'aba vie yabo. Oui on s'en fout de leur avis mugabo après ntubuzi umuntu aho muzohurira do 1 do 2 ntubuzi ico umuntu muzopfana urumva. Rero jewe nibaza yuko on peut créer ama bad buzz mugabo tukamenya ukuntu tuyagera hama tukareka kuyabuza tukareka kuyarengereza kubera ko tout excès est mauvais. Urumva tout excès est mauvais. Jewe ndizera neza yuko umuntu aguma yanshena ama bad buzz harageraho n'igihe abantu bavuga ati finalement ana iyo misi yose bamugira ama bad buzz hamuga tushikirwa n'ikintu kibi urumva abantu bizobagora gose gutahura yuko ku différencier la vraie Gina et la Gina des réseaux urumva. Sindi ko umuhoro ukurikirana genda umuntu akurikirana ama TikTok à peu près y'abantu hose urumva cyane ama pays francophone urumva nko muri za France za Guinée tout ça urashobora kubona umukobwa vraiment arakurikiranwa gose kubera ko akora ama bad buzz l'enchaîne mugabo après ugasanga yashikiwe n'igisanga cya kindi nyine kimwe kigoye kwikuramo abantu urumva ucusanga batangura kumuremera kubera ko nibatahura différence ya bad buzz nibatahura la vraie personne sur les réseaux urumva na la personne ali en dehors des réseaux. Rero jewe nibaza yuko vraiment il faut doser un peu urumva Gina jewe ndakunda ama content yawe cyane vraiment kandi nanabikwandikiye muri commentaires nabizi yuko uza kuza ngaha kwa Diva mugabo jewe nk'umuntu urumva je sais pas si je peux te donner des conseils kwa ko ni turabagenzi mugabo nk'umu content creator mugenzi wawe je crois yuko uzoze uragerageza kuvanga urumva kubera ko abantu nibamara kuguma bakumenyera mu bad buzz umwanya wose umuvuga vya bindi nyene vyo gutwara abagabo umuvuga vya bindi nyene vyo kugira kanyuma tu vois. Rero je sais pas après il y a une image aussi à garder même si on s'en fout y'ama vie y'abantu mugabo muri société na image ibikenewe kenshi urumva hari ahantu uzoshika ukabona yuko image nziza nayo nyene ikenewe. Rero ugiye uradoza ugiye uravanga n'abantu bazobona yuko ukurikiranwa n'abantu deja peut-être usanga ari abantu nyene bafise nk'igiti muri société canke iki kuko on sait jamais abantu badukurikirana tu sais jamais umuntu ashobora gutomba ku ma video yawe. Rero s'il tombe tout le temps kuri za video zawe z'ama bad buzz azogira indi image kuri wewe ugasanga ni nk'umuntu nyine afise igiti yaragira guhe nk'ikintu cikiraka agiye kuraba mu content yawe akabona yuko ari za content nyene za zindi nyene
urumva bizomugora mugabo agiye arabona ko uvanga yavuga ati wow uyu mukobwa elle sait jouer avec le public nukuvuga ngo arazi quand faire le bad buzz arazi quand ne pas faire le bad buzz umva aravanga vyose rero je crois yuko iyo nyine avideo nashaka kuguha sinon j'aime beaucoup ama contenu yawe aratesa vraiment aratesa courage nihagira ushaka kuduga karibu bonsoir ciao bonjour Amaury merci cyane bonjour bonsoir yeah nashaka participa ikintu cya mbere numva nkunze cyane ni kuri concert ya Tatiana vraiment yavuze ikintu ciza na Stella yavuze ikintu ciza ndi umenyesha makuru kuba peut-être kuba tanzi canke kubanzi kandi ndi umuvyeyi Stella yavuze ikintu ati kenshi turagira ama content ariko tukibagira ejo hacu turiko turakura bamwe tuzoba abavyeyi canke ntitubabe ariko ibintu kenshi dukora ku marezo sociaux birashaka kwaplika abana bacu muri kazoza sinzi ko murantahura Tatiana yavuze ati kenshi turakora ama content ariko on s'en fout ku ma commentaire canke ibindi bintu abandi bantu batwiyumvirako ivyo ndakunda cyane kuvyiyumvira na jewe ariko kenshi ndakunda kuvuga ikintu kimwe nivyo birashika ugasanga twagize the content usanga zirengeye ugasanga wibagiye canke nturi kuriyumvira neza ibintu kurakora bivanye nuko peut-être hari abantu usanga bakeneye ama views canke aba followers bivanye n'ivyo ndavuga purpose canke since ico umuntu abakeneye kuri account yiwe gusa nyene no hagarara cyane simvuze kuri General gusa ko benshi bakunze kumugira ko ama commentaire bivanye n'ivyo asanzwe atanga ku ma réseaux sociaux yiwe mais si General gusa kenshi n'abandi barabigira batabanje kwiyumvira ati mbega ibintu ndiko ndatanga biriko vyigishika abantu mbega abantu bagomba kumenya iki mbega abantu bagomba kumenya iki kuri exemple kuri Aditop wa vrai kuri micro bamenye canke kuri Adiela bakeneye kumenya iki rero ico ni kintu abantu benshi bakunze kwihenda ko cane ahubwo nibaza yuko dukwiriye kuronka nk'umuntu novuga yuko asanzwe abimenyereye cane dushobora meme no kuronka n'inyigisho zisumbirije ivyo dusanzwe dukora kuko benshi babikora bagomba kurondera ayo ma views canke novuga abo ba followers kugira ngo bashobore kuba muri bamwe novuga basanzwe bakurikiranwa cane ariko tukibagira yuko ivyo bintu bishobora kuzodukorako rero harakwiriye yuko hoboneka je ni kuri pa yanje inyigisho z'ukungene ugwaruka guno munsi dushaka gukoresha imbuga ngurukana bumenyi iyo yari intererano yanje murakoze